Muy buenas noches Mwiriwe neza a las autoridades barongozi Cuatro Cañadas, bo muri Cuatro, Bolivia, Cañadas muri Bolivia, y a todos los presentes namwebwe en mwese esta actividad, muri aha muri iki y gikorane también los que escucharán n'abazokumviriza de la radio biciye kuri radiyo y de la televisión, canke bagakurikirana biciye ku mbonesha kure iki gikorane. que las bendiciones de Jesucristo, Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese ikaba no kuri jewe nanje, kandi atuvugishe rimwe na rimwe gushika ku bugingo bwacu muri uyu mwanya, atwungure ubwenge, aduhishurire n'ivyanditswe kugira ngo dutahure integuro umugambi w'Imana uwanye n'iki gihe c'iherezo. Ndabisavye mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. para esta ocasión Muri uyu mwanya deseo leer las palabras de San nifuza Pablo gusoma dirigidas amajambo ya Pawulo mutagatifu yandikiye ishengero ry'Abikorinto. en 1 de Corintios Mu cete capítulo ca mbere candikiwe Abikorinto 15 ikigabane ca 15 guhera ku murongo wa 49 kugeza ku wa 55, donde nos dice: aho haratubwira hati, kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Ariko bene data, icyo mvuga ni iki: yuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi bibora bitaragwa ibitabora. Ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu mubiri ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Ese Imana yoha umugisha ubugingo bwacu bicishije mu ijambo ryayo, kandi ikatwemerera kuritahura. Muri uyu mwanya ikigwa cacu ni inzamba ya nyuma, inzamba y'iherezo iriko iravuga. Ico nico kigwa cacu. Iyi nzamba niyo Pawulo mutagatifu avuga ko igihe avuga ati, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingoha inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Iyi nzamba y'iherezo niyo tuza kuba turiko turavuga ko muri uyu mwanya. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Inzamba ya nyuma, inzamba y'iherezo iriko iravuga. Kugira ngo dushobore gutahura ibanga ry'inzamba y'iherezo, dutegerezwa kumenya yuko iyi atari inzamba isanzwe ifadika, ahubwo dutegerezwa kumenya ko ari ijwi rya Kristo. Ibyo byaravuzwe no mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana mu kigabane ca mbere umurongo w'icumi kugeza ku w'11, aho intumwa Yohana mutagatifu yumvise iyi nzamba. Mu kigabane ca mbere umurongo w'icumi kugeza ku w'11 mu byahishuriwe Yohana aravuga ati, ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Alfa na Omega ninde? Uwa mbere n'uw'iherezo ninde? N'umukundo wacu umwami Yesu Kristo.
kandi ku munsi w'umwami aricyo kimpumbi kigira indwi, ijwi rya Kristo riravugisha abantu biwe ishengero ryiwe, akabavugisha akoresheje ubu butumwa bw'inzamba irenga. Ni ukuvuga yuko ari Kristo ariko aravugisha ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo mu gihe cya nyuma, akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ni ubutumwa buca hirya no hino ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa mbere, naho nyene turahabona ijwi rya Kristo ririko riravuga nk'inzamba. Haravuga hati, hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ngaha ijwi rya Kristo rihamagarira abana biwe kuduga. Mbega none tuduga hehe? Tuduga mu ntambuko ihwanye n'umunsi w'iherezo, tuduga mu mugambi w'Imana uhwanye n'uyu munsi w'iherezo, kandi niyo nteguro, niwo mugambi ukorerwa mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho Kristo avugishiriza ishengero ryiwe akoresheje iyo nzamba irenga y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, nuko akagereka ibintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo. Kandi ararihishurira ibanga ry'ikimatanije c'indwi ryatumye haba agacerere mu ijuru igihe ryahishurirwa mu ijuru mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'8 umurongo wa mbere. Kandi iryo banga riri mu kimatanijwe c'indwi n'ibanga ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Iyo ni ryo banga rikomeye cyane gusumba ayandi mabanga yose, kandi n'ibanga iryo n'abamarayika batari bazi, nta n'umuntu n'umwe yari arizi. Mbere na Yesu nawe igihe yari akiri ngaha ku isi, nawe nyene ntiyari azi igihe umunsi n'isaha bizoshikira, ariko mu nyuma yarabimenye igihe yari yamaze kuzuka akaduga mu ijuru. Rero turiko turabona yuko iri jwi rirenga ry'inzamba ari ijwi rya Yesu Kristo ariko aravugishiriza ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga mu kimpumbi kigira indwi, ariko ararimenyesha aya mabanga yose y'Imana ahwanye n'igihe cy'iherezo, ariyo mabanga yose aca hirya no hino kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Iyi nzamba rero y'iherezo canke ijwi rirenga ry'inzamba ariryo jwi rya Kristo, ijwi rya Alfa na Omega, ariko aravugisha ishengero ryiwe, ariko araryereka, arimenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo. Mbega ninde tuzokumviramwo ijwi rya Kristo ku munsi w'iherezo? Kuko Kristo yagomye ariko aravugisha abantu biwe, avugisha ishengero ryiwe mu ntambuko uja mu yindi, abavugisha biciye mu ntumwa izo we yarungitse. Yarabavugishije biciye mu ntumwa ziwe, aravugisha ishengero ryiwe biciye muri Paulo. Paulo yaravuga ati, sije nkiriho ariko ni Kristo ari muri jewe. Rero biciye muri Paulo mutagatifu, Kristo yaragaragariye muri mpwemu, yaragaragariye mu ishengero ryiwe ariko ararivugisha, ariko arahamagara yegeranya abantu bose bo mu banyamahanga abariko bahamagarirwa mu bukoguzi bwa Paulo mutagatifu. Paulo mutagatifu yabaye uwa mbere wo mu bamarayika ndwi baboneka mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere no mu kigabane cya kabiri no mu kigabane cya gatatu. Abo n'abamarayika b'amashengero ndwi ariyo yashushanirijwe mu mashengero ndwi yabaye muri Aziya ntoya, kandi abamarayika ntumwa ndwi nabo bashushanijwe mu bakozi b'Imana ndwi canke abungera b'apasitori bari bajejwe ayo mashengero ndwi muri Aziya ntoya. Rero ubu muri kino gihe cy'iherezo turakeneye, nk'uko vyakenewe muri buri ntambuko, nk'uko vyakenewe ko humvikana ijwi rya Kristo, ijwi rya mpwemu yera, abantu bakaryumva biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Muri iki gihe cy'iherezo turakeneye kumva ijwi rya Yesu Kristo muri iki gihe, kuri uyu munsi w'iherezo canke ku iherezo ry'igihe.
kandi mbega Yesu Kristo azoba afise nde muri kino gihe cy'iherezo kugira ngo biciye muri uyo avugisha ishengero ryiwe arimenyeshe ibintu byose bitegerezwa kuba vuba? Biroroshe. Reka tuje mu vyanditswe turaheza tubone uwo Yesu Kristo azotuma ku munsi w'iherezo kugira ngo amenyeshe ishengero ryiwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi mu yandi majambo uyazoba ari we muntu uwo Yesu Kristo azoba ariko aravugiramo akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba muri kino gihe cy'iherezo, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16 Yesu Kristo aravuga ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje ushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Nuyuhe canke ninde ubutumwa na Yesu Kristo kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ayishingira amashengero yose? Ni umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Aha tuhafise igikoresho cya Yesu Kristo, icyo Yesu Kristo ari muri mwe yera azoba agaragariyemo ku munsi w'iherezo, ariko aramenyesha ishengero ryiwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Aha tuhafise igikoresho icyo Yesu Kristo azoba arimwo akoresheje iyo nzamba irenga y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ariko aravugisha ishengero ryiwe aribwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 6 kabandanya aratubwira ati, arambarira ati ayo majambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo mana igari mwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wewe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Ubundi bushasha Yesu Kristo aratubwiye ko yatumye umumarayika wiwe kugira ngo amenyeshe ishengero ryiwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba, kugira ngo abamenyeshe yereka abagurano biwe ibintu bitegerezwa kuba. Rero ubu turafise ishusho isesuye itahuritse neza itwereka uwatumwe na Yesu Kristo wari we muri kino gihe cy'iherezo, kugira ngo biciye muri uyo muntu Yesu Kristo abe agaragariye ku isi muri mwemu yera, ariko aravugisha ishengero ryiwe avugisha abantu biwe akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, nuko amenyeshe ishengero ryiwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko gutyo ibi bintu byose byavugishijwe byahanuwe mu isezerano rya kera no mu isezerano risha kugira ngo bibere mu gihe cy'iherezo ku munsi w'iherezo. Bizohishurwa ivyanditswe ubuvugishwa buzohishurwa na mwemu yera biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi gutyo azotwereka ibintu byose bigira bibe vuba, aribyo byamaze guhanurwa kuvugwa. Kandi igisigaye nuko ubu buvugishwa buhishurirwa ishengero rya Yesu Kristo, bugahishurwa na Yesu Kristo ari muri mwemu yera, akabihishura biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, agaheza akatumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi ivyo bibera mu gihe cy'iherezo canke ku munsi w'iherezo canke ku muhero w'isi. Rero ubu turiko turaba ku muhero w'isi, kandi twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko. Neho nyene twaramaze gushika mu kimpumbi c'indwi uvuye kuri Adamu kugeza ubu, kikaba ari n'ikimpumbi cya gatatu uhereye kuri Yesu Kristo kugeza ubu. Mbega none ivyo kuri twebwe bisigura iki? Bisigura ko twamaze kuba turi ku munsi w'iherezo imbere y'Imana. Muri Petero wa 2 ikigabane cya 3 umurongo w'8 iyi ntumwa ikomeye ya Yesu Kristo iratubwira ikintu twebwe tudashobora kwirengagiza. Paulo mutagatifu nawe nyene aravuga ko ivyo tutovyiyobagiza. Reka turabe ico kintu icari cyo tutokwiyobagiza. Muri Petero wa 2 ikigabane cya 3 umurongo w'8 aravuga ati, ariko abo nkunda iri rimwe mweho ntimugiyobagize yuko ku mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Ni ikintu tudashobora kwirengagiza kwiyobagiza. No muri Zaburi ya 90 umurongo wa 4
naho nyene hatubwira nk'ivyo nyene, kandi iyo zaburi niyo muvugishwa n'Imana Mose. Rero iyo havuzwe ku minsi y'iherezo, ni minsi y'iherezo imbere y'Imana, ariyo kubiremwa abantu ari ibihumbi vy'iherezo, kuko umunsi umwe imbere y'Imana kubiremwa abantu ni imyaka igihumbi, ni ukuvuga ni umunsi ugizwe n'imyaka igihumbi. Rero ubu turashobora gutahura ico ari cyo iminsi y'iherezo kubiremwa abantu ni ibihumbi vy'iherezo. Nico gituma Pawulo mutagatifu yandikiye ishengero rya hariya mu Baheburayo, mu cete yandikiye Abaheburayo mu kigabane ca mbere cyo mu Baheburayo umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri, aravuga ati kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Mbega none Imana yavugishije ba sogokuruza b'Abaheburayo muri inde? Yabavugishije biciye mu bavugishwa. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo. Aravuga ati muri iyi minsi y'iherezo yatuvugishirije muri inde? Mu mwana wayo, no kuvuga Yesu Kristo. Kandi kuva kuri Kristo kugeza ubu haramaze guhera imyaka 2000. Mbega none vyoshoboka gute ko Pawulo mutagatifu avuga ko iriya yari minsi y'iherezo kandi hakaba hamaze guhera imyaka 2000? Kuko iminsi y'iherezo imbere y'Imana kubiremwa abantu n'ibihumbi vy'iherezo, kandi igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 na 7 y'amavuka niho hatanguye ikihumbi kigira 5, kandi mu yandi majambo aho hatanguye iminsi y'iherezo. Ico nico gituma kandi Petero mutagatifu atwigisha yuko ukuza kwa Mesiya n'igikorwa ciwe c'ubucunguzi yakoreye ku musaraba i Karuvariyo kugira ngo acungura abo bose bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Atwigisha ko ivyo vyari vyaragenywe n'Imana uhereye isi itararemwa. Muri Petero wa mbere ikigabane ca mbere umurongo w'18 ukabandanya, aha aratwereka ingene twebwe twacunguwe. Twacunguwe n'amafaranga, ariko twacunguwe n'amaraso y'igiciro ya Yesu Kristo. Aravuga ati muzi yuko ivyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe na ba sogokuruza atari bishira nk'ifeza canke izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke imbara, niyo ya Kristo, uwo yamenywe n'Imana kera itanguriro ry'isi ritarashigwaho, ariko yerekanye kwiherezo ry'ibihe ku bwanyu. Rero murabona uhereye isi itararemwa uyu mwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo yari yaramaze kugenwa ko azoza kuri uyu mubumbe w'isi hagati mu biremwa abantu, agapfira ku musaraba i Karuvariyo, gutyo agacungura abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, agacungura ikiremwa muntu arico cyari cyaraguye hariya mu itongo rya Edeni igihe Eva yacumura ahenzwe n'inzoka, hanyuma na Adamu nawe agacumura. Nuko rero bo baciye batakaza uburenganzira bwo kuba bafise ubugingo budashira. Bo bari gushobora kubandanya bariho ibihe bidashira mu gihe batari kuba baracumura imbere y'Imana, ariko bamaze gucumura imbere y'Imana kubera ko ingero y'icyaha ari urupfu. Urupfu rwaciye rwinjira mu bwoko bw'ibiremwa abantu ruciye mu muntu, no kuvuga ruciye muri Adamu. Kandi guhera ngaho ukabandanya ibiremwa abantu baza ku isi, baza kugira ngo bahabe igihe gitoya. Nico gituma baza bari mu mubiri upfa ubora umara igihe gito, kandi baza bafise imwemu yo mu isi ariyo abantu baronka iyo bavukiye ngaha ku isi, bavukiye mu mubiri wo ku isi. Baravuka bagakura, bakarya, bakaryama, bakiga, hanyuma bagakora, bakabandanya bajya banywa baryama kugeza bashaje bagapfa, kuko umubiri n'umubiri upfa ubora umara igihe gito. Kandi bamwe bagenda n'imbere y'igihe, bapfa imbere y'igihe bitumwe n'indwara kanaka canke impanuka kanaka.
rero turashobora kubona yuko ikiremwa muntu cyaciriwe urubanza rwo gupfa bitumwe n'icyaha cyabereye hariya mu itongo rya Edeni, ariko biciye mu kuza kwa mbere kwa Kristo n'igikorwa cyiwe cy'ubucunguzi yakoreye ku musaraba i Karuvariyo, twizeye Kristo nk'umucunguzi wacu tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mpwemu wiwe yera, turonka ukuvuka ubugira kabiri, kandi mu yandi majambo turonka ubugingo budashira, kandi tuba tuvuye mu rupfu dushyitse mu bugingo, kandi turonka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu usa n'uyu mubiri wacu. Kandi iyo umubiri wacu ufadika upfuye, tuja kuba muri paradizo muri uyo mubiri mushasha, ari uwo mubiri wo mu bundi buringanire mu buringanire bwa gatandatu, umubiri usa n'uyu mubiri wacu wo ku isi. Kandi ku munsi w'iherezo Kristo yarasezeranye ko azokora izuka ry'abo bose bamwizera bavuye mu mubiri, kandi umunsi w'iherezo n'ikimpumbi kigira indwi, kuko umunsi umwe mbere y'umwami ni nk'imyaka igihumbi, imyaka igihumbi nayo ni nk'umunsi umwe. Mbega none ni muri uwuhe mwaka w'ikimpumbi cy'indwi uzoberamo izuka? Ntitubizi, ariko izuka rizobera mu mwaka kanaka wo mu myaka yo mu kimpumbi cy'indwi. Niyo haba izuka ry'abapfuye bizeye Kristo no guhindurwa kwacu, tuzoheza rero turabe ikirangamisi, duheze tumenye umwaka uwo ari wo uw'Imana yari yaragenye kwizokoreramo izuka ry'abapfuye bizeye Kristo no guhindurwa kwa twebwe abariho turi bazima. Rero ni ingirakamaro cyane kuba twiteguye muri kino gihe cy'iherezo, kuri uyu munsi w'iherezo turiko turumviriza ijwi rya Kristo, iyo nzamba y'iherezo cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba iriko iratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko gutyo dutegurwe kugira ngo duhindurwe tujanwe na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, kandi niyo twaronka umubiri mushasha duhinduwe, rero tuzoheza tubone umukundi wacu Mwami Yesu Kristo ari mu mubiri wiwe uhawe ubwiza, kuko natwe nyene tuzoba dufise umubiri uhoraho uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukundi wacu Mwami Yesu Kristo, kandi tuzoba dufise ishusho n'akameremere by'umukundi wacu Mwami Yesu Kristo. Rero turakeneye kuba turiko turumviriza iyi nzamba y'iherezo cyangwa inzamba ya nyuma, ari ryo jwi rirenga nyene ry'inzamba, ijwi rya Alfa na Omega, ijwi rya Yesu Kristo, ariko aratuvugisha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba bikabera muri iki gihe cy'iherezo. Rero turabonye iminsi y'iherezo iyo riyo, ntitwari tubizi ariko ubu turabizi, kuko mpwemu yera Yesu Kristo ari muri mpwemu yera, ariko aravugisha ishengero ryiwe kuri uyu munsi w'iherezo, arivugisha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi ariko araribwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kugira ngo gutyo ahamagare yegeranya abatoranijwe b'Imana bose akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kristo wenyine ubwiwe ariko aravugira muri Mateyo mutagatifu ikigabane cya 24:31, yaravuze ati umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe. Iryo ni isezerano ry'Imana rishikirizwa muri kino gihe cy'iherezo. Ku mpera kanaka yo mu mpera z'ibinjana niho hari kuzoshikirizwa iri sezerano. Iri ni naryo sezerano nyene gisarura ribera ku muhero w'isi, aho umwana w'umuntu yari kuzotuma abamarayika biwe kugira ngo bakore isarura rikomeye, nk'uko biri muri Matayo ikigabane cya 13 umurongo wa 30 kugeza kuwa 43. Kandi iri sezerano nyene riri muri Mateyo mutagatifu ikigabane cya 13 umurongo wa 47 kugeza kuwa 50, aho bivuga yuko ubwami bw'ijuru bumeze nk'urusenga rwaterewe mu kiyaga rwegeranya amoko y'imfi z'amoko yose, bwuzuye barukwegera imusozi barobanurira nziza mu gisangaza mbi barazita. Kandi Kristo aravuga ati uko niko bizomera ku muhero w'isi. Reka tubirabe tubibone neza mu buryo busesuye ngaha. Aravuga ati
iki niko bizoba ku muhero w'isi, ni ukuvuga hazobaho ikinjana kizoshikirizwa ko iryo sezerano ku muhero w'isi. Rero reka turabe neza iri sezerano mu kigabane cya 13 umurongo wa 47 kugeza kuwa 50 muri Matayo. Haravuga hati, kandi ubwami bwo mwijuru busa n'urusenga runiniya rwaterewe mu kiyaga rukoranya ifi z'amoko yose, rwuzuye barukwegera imusozi, baricara barobanurira nziza mu gisangaza mbi barazita. Uko niko bizoba ku muhero w'isi, abamarayika bazoza barobanure ababi mu bagororotsi, babaterere mu itanure ry'umuriro bande ababi. Niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Abeza nabo bashigwa mu bwami bw'Imana, babajana mu kigega nk'uko bivugwa mu mugani w'ingano, arizo zegeranywa ku munsi w'iherezo, bakegeranywa n'abamarayika b'umwana w'umuntu kugira ngo bashigwe mu bwami bw'Imana. Nuko gutyo twebwe bariho turi bazima duhindugwe, abapfuye bizeye Kristo nabo bazukire mu mibiri ihoraho. Aba bamarayika n'abasigwa babiri bari imbere y'ukugaragara kw'Imana baboneka muri Zakariya ikigabane cya 4 umurongo w'10 kugeza ku wa 14, no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 11 umurongo wa 3 kugeza ku w'7. N'ibiti by'imyelayo bibiri, abasigwa babiri bami imbere y'ukugaragara kw'Imana. Ubwo n'ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya buriko burisubiramo ku munsi w'iherezo ku muhero w'isi, buriko burahamagara bukoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, buhamagara batoranijwe bose b'Imana. Rero ubu bukozi buzoba bugaragariye ku isi, bugaragariye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, nk'uko ubukozi bwa Eliya bwigaragarije ijya mbere muri Eliya w'itishubi, mwemu yera yabugaragarije muri Eliya w'itishubi, ku nshuro ya kabiri mwemu yera yabugaragarije muri Elisa, ku nshuro ya gatatu mwemu yera yabugaragarije muri Yohane umubatiza, ku nshuro ya kane mwemu yera yabugaragarije muri Revera William Branham, ku nshuro ya gatanu naho mwemu yera bugaragariza mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo. Eliya ari umwe wo mu biti by'imyelayo bibiri, kandi nk'uko n'ubukozi bwa Mose bwagaragariye muri Mose umwana wa Amurani na Yokebedi, kandi bwabaye ubukozi bw'ikiringo kinini. Muri iki gihe cy'iherezo naho ubukozi bwa Mose bugaragazwa na mwemu yera biciye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, kugira ngo ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya bukoresheje ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami buhamagare bwegeranya abatoranijwe bose b'Imana, ubwa mbere abatoranijwe b'Imana bo mu banyamahanga, kugira ngo buduhe ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa, buriko buratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Hanyuma ubwo bukozi buzohamagara bwegeranye 144 by'Abaheburayo, 12 byo muri buri muryango, nk'uko biri mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'indwi umurongo wa 3 kabandanya, no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 14, aho baboneka bahamagawe begeranyijwe bashizweho ikimenyetso mu ruhanga, kandi mu ruhanga rwabo handitswe izina rya Se n'izina ry'umwagazi w'intama. Ni ukuvuga yuko aho baronka uguhishurirwa kuvuye ku Mana kw'izina rihoraho ry'Imana n'izina ry'umwami Yesu Kristo. Rero murabona ubukozi bubera muri kino gihe cy'iherezo buzoba bugaragariye mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo, n'ubukozi bw'ibiti by'imyelayo bibiri, ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, hamwe n'ubukozi bwa Yesu. Umwe rudende agaba ubukozi ni mwemu yera marayika w'isezerano Yesu Kristo, kandi we ariko arigaragariza mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo. Azoba ariko arakora ubukozi butatu bukomeye cyane: ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira 5, ubukozi bwa Mose ku nshuro igira 2, hamwe n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira 2. Ubwo nibwo bukozi butatu buhambaye bwasezeranywe ko bugaragarira muri kino gihe cy'iherezo, kandi ubwo bukozi buri ko buragaragara. Yesu Kristo muri mwemu yera biciye mu mumarayika ntumwa wiwe azoba ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe bose, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba.
nuko gutyo ariko araduhishurira aya mabanga yose, kandi ivyo abikora akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba y'iherezo, inzamba y'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa buca hirya no hino kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Iyi nzamba kandi Pawulo mutagatifu yarayitubwiye mu Bitesalonika ba mbere ikigabane ca 4, kandi yaratubwiye ikintu cyiza cyane ngaho. Icyo kintu n'umugisha ukomeye cyane ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazoba bariko baraba muri kino gihe cy'iherezo, ndetse no kuri abo bavuye mu mubiri. Mu Bitesalonika ba mbere ikigabane ca 4 umurongo wa 13 kugeza ku w'17 aravuga ati, ariko bene data, ntitugomba ko muyobegwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka babandi badafise ibyizigiro. Uko twizera yuko Yesu Kristo yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko basinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira n'ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushika kukuza k'umwami wacu tuzazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe ayo majambo, mwiruranisha ayo majambo, kandi aya majambo y'ubuvugishwa y'ubuhanuzi buvuga kukoza k'umwami aje azanye ijwi rirenga ry'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Aya majambo adutera intege, araduhumuriza twebwe twese turiko turaba ku munsi w'iherezo imbere y'Imana, arico kimombi c'indwi, twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko. Ariko tutongeye ko imyaka yo gucegwa ikiriko, ni murabe hasigaye gusa umwaka umwe n'amezi 10 n'iminsi kanaka kugira ngo harangire ikimombi kigira gatandatu, nuko hatangura ikimombi kigira indwi uhereye kuri Adamu kugeza ubu. Kandi uvuye kuri Kristo naho kugeza ubu hasigaye gusa umwaka umwe n'amezi 10 n'iminsi kanaka kugira ngo harangire ikimombi kigira kabiri uvuye kuri Kristo kugeza ubu, nuko hatangura ikimombi kigira gatatu. Nukuvuga ko mbere n'ikirangamisi tukirekitse uko kimeze, hasigaye igihe gito cyane kugira ngo ikimombi kigira kabiri uhereye kuri Kristo kugeza ubu kirangire, nuko hatangura ikimombi cya gatatu. Rero turabonye yuko iminsi y'iherezo imbere y'Imana ari ibimombi vy'iherezo, arico ikimombi cya gatanu, icya gatandatu hamwe n'ikimombi kigira indwi. Rero murabona twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko, kugeza ubu haramaze guhera imyaka 2000 uvuye kuri Kristo kugeza ubu, kandi iyo imbere y'Imana ni iminsi 2 gusa, ariko kuri twebwe ni ibihumbi 2, no kuvuga iminsi 2 igizwe n'imyaka 1000. Nuko rero dusigaranye gusa ikimombi cya gatatu kuva kuri Kristo kugeza ubu, no kuvuga ikimombi cya gatatu cyo mu bihumbi 3 vy'iherezo mu minsi 3 y'iherezo imbere y'Imana. Dusigaranye gusa umunsi w'iherezo, arico kimombi kigira indwi. Rero turabe ico Kristo yavuze muri Yohana mutagatifu kigabane cya 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 40. Yaravuze ikintu ngirakamaro cyane kijanye n'umunsi w'iherezo, kandi gifitaniye isano n'abapfuye bizeye Kristo, abavuye mu mubiri. Aravuga ati,
capítulo 6, ikigabane cya gatatu umurongo wa 39 kugeza ku wa 40 muri Yohana mutagatifu ati kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Kuko ki aricyo data agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. N'uyuhe munsi Kristo yasezeranye ko akorera ko izuka ry'abapfuye bamwizera bavuye mu mubiri, avuga yuko bibera ku munsi w'iherezo. Uwo munsi w'iherezo ni kimwe kigira indwi, kandi byongeye uwo munsi witwa umunsi w'umwami cyangwa umunsi w'uhoraho. Rero turashobora kubona kandi yuko kuri twebwe natwe abariho turi bazima uguhindurwa kwacu kubera ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi kigira indwi, kuko abapfuye bizeye Kristo nibo bazobanza kuzuka, kandi iryo sezerano ribera mu kimpumbi kigira indwi cyangwa umunsi w'iherezo, no guhindurwa kwacu nako kuza inyuma y'izuka. Rero ukuzuka kw'abapfuye bizeye Kristo no guhindurwa kwacu bibera ku munsi w'iherezo, aricyo kimpumbi kigira indwi uhereye kuri Adamu kugeza ubu, kikaba ari n'ikimpumbi cya gatatu uhereye kuri Kristo kugeza ubu. Rero turashobora kubona neza ubu iminsi y'iherezo iyo ariyo n'icyo aricyo inzamba y'iherezo, ari naryo jwi rirenga ry'inzamba, ijwi rirenga ry'inzamba y'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa buca hirya no hino kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kandi aje ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi akoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami ariko arahishura ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Barahamagagwa bakegeranwa abatoranijwe bose b'Imana bazoba bariko baraba kuri uyu mubumbe w'isi muri kino gihe cy'iherezo, kandi nk'uko igikorwa cy'Imana cyo muri buri ntambuko cyakorewe mu kibanza kanaka cyari cyaragenywe n'Imana. Murabona, mu binjana cyangwa ibihe cyangwa ibiringo byarenganye, mu kibanza kanaka harakorewe igikorwa cy'Imana, kandi hari hariho intumwa yatumwe n'Imana iriko iratanga ubutumwa buhwanye na buri gihe. Mbega none ubu naho ni hehe inzamba y'iherezo cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami ivugira, nuko ikatumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba? Nk'uko Imana yari mu ihema ryubatswe na Mose no mu ngoro yubatswe na Salomo, iyo biri mu kibanza cyahera cyane cy'iyo ngoro iri ku mutemere wo guhongererako, aho niho yavugishiriza umuvugishwa n'Imana Mose, ikabwira Mose ibintu byose yategerezwa kumenyesha abantu. Rero ubu ntidugufise ihema ryubatswe na Mose canke ingoro yubatswe na Salomo, ariko Yesu Kristo yagumye ariko arubaka ingoro yo mu buryo bw'impwemu, ariryo shengero ryiwe, kandi iyo ngoro irafise ikibanza ibaraza, ikibanza cyo hanze, irafise ikibanza cyahera. Ikibanza cyahera cy'iyo ngoro gihwanye n'intambuko cyangwa ibihe by'ishengero byamaze kurengana uhereye ku munsi cyangwa mu bihe by'abigishwa kugeza muri kino gihe cy'iherezo, kugeza ku mumarayika ntumwa w'indwi. Hanyuma iyo ngoro kandi irafise n'ikindi kibanza, aricyo kibanza ngirakamaro cyane, ikibanza cyahera cyane. Aho niho kuri uyu munsi w'iherezo Kristo azoba agaragariye, ariko aravugisha abantu biwe ishengero ryiwe, ariko ararimenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi nk'uko yavuze biciye mu ntumwa ziwe zitandukanye mu bihe bitandukanye cyangwa mu ntambuko zitandukanye z'ishengero ryiwe, ku munsi w'iherezo naho azoba ari mu kibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, ariko arayubaka, ariko aravugisha ishengero ryiwe biciye mu marayika ntumwa wiwe mu kibanza cyahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu. Rero ubu Kristo ariko arubaka ingoro yiwe akoresheje ibiremwa abantu.
los miembros de su iglesia abagize ishengero ryiwe n'ibiremwa abantu, kandi ishengero ryiwe ni ingoro yo mu buryo bw'impwemu. Rero ubu ariko arubaka ikibanza cyahera cyane cy'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu akoresheje ibiremwa abantu. Abikorera hehe? Ni hehe hari ikibanza cyahera cyane mu ngoro cyaba kiri mu burengero, y el oeste kandi mu burengero en el planeta Tierra ku mubumbe w'isi aho hahwanye n'umugabane wa Amerika. y ahora hemos tenido 7 etapas Rero ubu twaramaze guca mu ntambuko ndwi cyangwa ibihendwe by'ishengero aho Kristo yagaragariye muri mpwemu yera biciye mu ntumwa ziwe zitandukanye, kandi biciye muri izo ntumwa Yesu Kristo ari muri mpwemu yera yarakoze urugendo uhereye mu gihugu cya Isirayeli ajya muri Aziya ntoya, mu Burayi no muri Amerika ya ruguru. Impwemu ndwi zizunguruka isi yose, ni ukuvuga uko kugaragara indwi kwa mpwemu yera kwabaye biciye muri abo bamarayika ntumwa ndwi. Muri iki gihe cy'iherezo naho turitegereza tukabona igikorwa cy'Imana cyo muri izo ntambuko ndwi ingene cyagenze, kandi intambuko y'indwi yashakirijwe muri Amerika ya ruguru. Rero ubu naho hasigaye gusa Amerika yo hagati, Amerika y'epfo hamwe na Karayibe, kugira ngo hashikirizwe igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aricyo gihe cy'ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Ni ukuhamagare yegeranya abatoranijwe biwe bo ku munsi w'iherezo muri Amerika Latine na Karayibe, kandi akoresheje abo nyene yubaka ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Abahamagara begeranishe ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa buca hirya no hino kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'ubwanza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi akoresheje ubwo butumwa aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi ubu butumwa n'ubutumwa bw'inzamba y'iherezo canke ijwi rirenga ry'inzamba, ijwi rya Kristo ariko aravugisha ishengero ryiwe biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko ararimenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Nuko uko niko ahamagara akegeranya abatoranijwe biwe akabashyira mu ishengero ryiwe mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu, kandi akoresheje abo arubaka ikibanza cyahera cyane cy'ingoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu. Gutyo we azosozera, azorangiza ukubakwa kw'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu, ariryo shengero ryiwe, ari ubwoko bushasha ubwo Kristo ariko ararema. Kandi ubwa mbere abanza kuburemera umubiri wa teofani yo mu buringanire bwa gatandatu, kandi niyarangiza kuremera abo bose bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, niyarangiza kubaremera umubiri wa teofani yo mu buringanire bwa gatandatu, hanyuma azoturemera umubiri ufadika, udapfa, utabora, kandi uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Baba bapfuye bizeye Kristo azobaha umubiri uhoraho waremwe na Kristo kandi uhawe ubwiza. Natwe abakiriho turi bazima azoduhindura aduhe umubiri mushasha uhoraho uhawe ubwiza umeze nk'umubiri w'umukunda wacu umwami Yesu Kristo. Kandi abazoronka uwo mubiri mushasha barumvise ijwi rya Kristo mu gihe bemerewe kubamo. Abazoba bariho ari bazima muri kino gihe cy'iherezo nabo bagahindurwa, bazoba bariko barumviriza ijwi rya Yesu Kristo, iryo jwi rirenga ry'inzamba, iyo nzamba y'iherezo. Ijwi rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi niyo huzura igitigiri cy'abatoranijwe abamenywe kera n'Imana, abatoranijwe n'Imana, hanyuma hazoca habukuzuka ko bapfuye bizeye Kristo, hamwe no guhindurwa kwa twebwe bariho turi bazima. Kandi Kristo azorangiza igikorwa cyiwe cyo kuvugira abantu mu ijuru. Kandi hanyuma azoca umucamanza w'isi yose, abe n'umwami w'abami ubuganza baganza, kugira ngo yisubize abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, yisubize abatoranijwe biwe bose, abagize umubiri w'ibanga wa Kristo,
hanyuma naho azohamagara ibihumbi 144 by'abaheburayo, kandi azokwisubiza n'intebe y'ubwami ya Dawidi ariyo ntebe yiwe, kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganze ihanga ry'abaheburayo, aganze n'amahanga yose, ibihugu byose. Turabonye icyo ari cyo inzamba y'iherezo canke ijwi rirenga ry'inzamba. Ivyo ni navyo n'umuvugishwa n'Imana Yesaya yavuze ko mu kigabane ca 27, kuko kwihanga ry'abaheburayo iyi nzamba nyene naho nyene izovuga, kandi bazohamagagwa abatoranijwe bo mu ihanga ry'abaheburayo. Mu kigabane ca 27 umurongo wa 13 muri Yesaya haravuga hati, maze kuri uwo munsi inzamba niniya izovuzwa, kandi hazoza abariko barahona mu gihugu ca Ashuri n'abirukanywe mu gihugu ca Egiputa, bazosengera uhoraho ku musozi wera i Yerusalemu. Rero nimwitegereze iyo iri jwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami rizoshika, kugira ngo rihamagare ryegeranye abatoranijwe bo mu ihanga ry'abaheburayo. Ariko ubwa mbere babanza guhamagarwa bakegeranywa abatoranijwe bo mu banyamahanga, bakegeranirizwa mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Rero turabonye ibanga ry'inzamba y'iherezo canke ijwi rirenga ry'inzamba n'ijwi rya Kristo, ariko aratuvugishiriza ku munsi w'iherezo akoresheje ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, kandi ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Gutyo ariko araduhamagara, atwegeranya, ariko aradutegura kugira ngo duhindurwe, tuzamungwe, tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Inzamba y'iherezo iriko iravuga, kandi iriko irahamagara yegeranya abatoranijwe bose b'Imana, kandi iriko iramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ni bangahe bari bazi yuko iminsi y'iherezo cyari igihumbi cya gatanu, cya gatandatu n'ikindwi? Ntabyo mwari muzi, ariko ubu murabizi, kuko iri banga ryaramaze guhishurwa, ryaramenyekanishijwe iri banga. Kandi n'ahari kuzovugira inzamba y'iherezo muri Amerika Latine na Karayibe. N'icyo ari cyo inzamba y'iherezo cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, ijwi rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi ubwo butumwa bw'inzamba y'iherezo buca hirya no hino ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Turabonye ibanga rihambaye ry'inzamba y'iherezo cyangwa inzamba ya nyuma, iriko iravuga, iriko irahamagara yegeranya abatoranijwe n'Imana bose. Icyo nicyo gituma jewe ndi hagati muri mwebwe muri iri joro, kandi nagumye ndi hagati muri mwebwe mu myaka iheze nka 20 cyangwa 30, ndiko ndabamenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cy'iherezo, kuko hakoreshejwe ubu butumwa nibwo bwari gutuma mwebwe muhamagagwa mukegeranywa, kandi ubu butumwa nibwo mwebwe mwari kuzoronkeramwo ubumenyi bw'ibi bintu byose bitegerezwa kubera muri kino gihe cy'iherezo. Muri iyi minsi muri Santa Cruz hose no muri Bolivia hose bagumye bagavye biteze ikintu, kubera ikintu cyabonetse, ikimenyetso cyabonetse mu ijuru. Nukuvuga guhera isahe imwe zo mu ijoro gushika isaha 3 biyumviriye ko yari mikogote y'umuriro canke amagari y'umuriro ovni kibona umwe, ariko mu nyuma biciye mu bikoresho biraba kure mu kirere, ibikoresho vya leta, bahavuye bamenya yuko yari imibumbe ibiri, Jupiter na Saturne, nk'uko biri mu nkuru yatanzwe kumbonesha kure no kubimenyesha makuru. Kandi mu nyuma baratangaje mu bimenyesha makuru, ngaha ndahafise iyo nkuru iyo muri iki kimenyesha makuru yasowe itariki 25 kuwa 4.
baratangaje. Reka turabe ingene bivugwa ngaha muri iyi nkuru. Umutwe uravuga ngo inyenyeri y'i Betelehemu, imibumbe ibiri Venus na Jupiter yaratumberanye kuwa kane mw'ijoro, ikora akaburungu katanga umuco. Ku bashakashatsi benshi bavuze yuko aricyo kintu cyatumye haba inkuru iri muri Bibiliya y'inyenyeri y'i Betelehemu, ariyo yarongoye abami b'abamajusi. Icyo kintu cyarabonetse ku isi yose mu mwanya mutoya inyuma y'ikirengazuba. Iyo mibumbe ibiri yabonetse umenga yahindutse umwe yafatanye. Nuko rero murabona bivuga yuko ku bashakashatsi benshi bavuze ko aricyo cyatumye haba inkuru iri muri Bibiliya y'inyenyeri y'i Betelehemu igihe iyo nyenyeri yaboneka. Nk'ivyo nyene nivyo vyari vyabaye. Rero muri iyo minsi abamajusi, abo banyabwenge barabonye inyenyeri y'i Betelehemu, inyenyeri ya Mesiya, kuko hari harasezeranywe ukuboneka kw'inyenyeri ya Mesiya, inyenyeri yari kuzokomoka muri Yakobo, kandi bo barabonye icyo kimenyetso ku ijuru. Baraheza baja i Yerusalemu, bo baba i Babuloni, baraheza baja i Yerusalemu bagenda barondera Mesiya. Barabaza bati, mbega umwami w'Abayuda yavutse ari hehe, kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba. Kandi nimbica arico kimenyetso nyene giheruka kuboneka. Rero ibiremwa abantu bategerezwa kuba biteze, bari maso, bariko bararondera ukoza kwa kabiri kwa Kristo, bariko barahamagagwa, begeranywa, bariko barategurwa n'ubutumwa bw'ijuru rirenga ry'Inzamba, kugira ngo barondere kandi babone ukuza kwa kabiri kwa Kristo ku munsi w'iherezo cyangwa ikimpobe kigira indwi. Ari wo munsi imbere y'Imana iryo sezerano rizoba rishikirijwemo hagati mu bantu b'Imana, ubwa mbere mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo gutyo ubituzanire imigisha yo kuza kwe kwa kabiri, nuko atujane mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana, kugira ngo gutyo azura abapfuye bizeye Kristo, natwe abariho turi bazima aduhindure, atujane mu rugo rwa data wacu mu ijuru mu munsi mukuru ukomeye uturindiririye mu ijuru. Ni umunsi mukuru w'ibirori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, ni ukuvuga amazimano y'ubukwe bwa Kristo n'ishengero ryiwe. Inyuma y'ubukwe hacaba amazimano, kandi bizobera mu ijuru. Ni ukuvuga yuko ngaho aho ntihazobaho abantu badurumbanya canke bonona uwo munsi uhambaye wo mu ijuru. Rero ubu twaramaze gushika mu gihe aho ijuru ritangaza icyubahiro cy'Imana, itazanure ryayo nayo rikamenyekanisha igikorwa cy'intoke zayo. We yavuze ko nitwabona ibi bimenyetso, ibi bintu biriko biraba, yaravuze ati, muze muraramike imitwe yanyu ku ijuru, kuko ugucungurwa kwanyu kuzoba kuri hafi. Ugucungurwa kwanyu ni ukuvuga uguhindurwa kwacu, aho turonkera umubiri mushasha. Twaramaze gushika mu gihe cy'iherezo, ku muhero w'isi, ku iherezo kanaka gikinjana kanaka, hari kuzokorerwa umuhamagaro w'Inzamba y'iherezo cyangwa ijuru rirenga ry'Inzamba, iriko irahamagara yegeranya abatoranijwe bose b'Imana, kandi iriko iradutegura kugira ngo duhindurwe, tujanwe mu rugo rwa data wacu mu ijuru, mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi kugeza ubu inzamba y'iherezo iriko irasamirana, kandi iriko irahamagara yegeranya abatoranijwe bose, kandi iriko iratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi iriko iraduha ukwizera guhishurirwa kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa, tukajanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ntituzi umwaka uwo ari wo w'abapfuye bizeye Kristo bazuzukiramwo, natwe bariho turi bazima tugahindurwa. Ntituzi umwaka uwo ari wo tuzozamurwa tukajanwa mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama, ariko turazi yuko bibera mu kimpombo cy'indwi, ari wo munsi w'iherezo imbere y'Imana, kandi ni n'ikimpombo kigira gatatu uhereye kuri Kristo kugeza ubu. Uwo ni umunsi w'iherezo imbere y'Imana, ariko ko biremwa abantu ari kimpombo cy'iherezo.
rero ubu inzamba y'iherezo ya nyuma iriko iravuga kandi iriko iratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi iriko irahamagara yegeranya abatoranijwe n'Imana, iriko iradutegura kugira ngo duhindugwe, tuzamungwe, tujanwe mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ndabafitiye amakuru meza mwebwe mwese. Inzamba y'iherezo ya nyuma iriko iravuga, iriko irasamirana. Mbega none twebwe twovuga iki? Tuti natwe turiko turumviriza inzamba y'iherezo, ijwi rya Kristo muri kino gihe cy'iherezo, ririko riratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kuri jewe ryari ihigwa rikomeye kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe y'inzamba y'iherezo iriko iravuga. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi adutegure kandi vuba twese duhindugwe muri kino gihe cy'iherezo, tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Ndabisavye mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. Aha ndiko ndarondera ivyigwa, inyigisho tuzoba dufise ejo, arizo reka turabe ejo tuzoba mu gitondo, tuzoba turiko turabona ikigwa cyitwa ngo kubona ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru. Hanyuma inyuma yo kumutaga tuzoba dufise ikigwa cyitwa ngo kuguma duhagaze imbere y'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo. Ivyo nivyo vyigwa bibiri tuzoba dufise ejo, ni vyigwa bibiri tuzoba turiko turigako, turiko turayaga ko kugira ngo gutyo turonke ubumenyi bw'ibi vyigwa bibiri by'ubuvugishwa buhanuzi buhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Ni vyigwa bitari gutahurwa n'abantu mu bihe byarenganye, ariko vyari byarasezeranywe ko bizohishurwa muri kino gihe cy'iherezo. Rero ivyigwa vyejo vyose ni ngirakamaro cyane, ni ivyigwa vy'ingenzi kandi ni ivyigwa by'ubuvugishwa by'ubuhanuzi buhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Iki ni gihe kiberamwo ugushitswa kubu buvugishwa, ubu buhanuzi, kandi tuzoba turiko turabona mu buryo bwagutse ubu buvugishwa kugira ngo gutyo turonke ubumenyi bwo gushitswa kubu buvugishwa, nuko dushobore kuba duhagaze imbere y'umwana w'umuntu muri iki gihe cy'iherezo, kugira ngo duhindugwe, tujanwe mu rugo rwa data wacu mu ijuru mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Imana ibandanya kubaha umugisha mwese, Imana ibarinde bazigame, kandi ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze. Mwese mugira ijoro ryiza, Imana ibaha umugisha.